Baramukanye mwese bakunzi mudukurikirana kuri iyi televiziyo yacu Kiraro TV, turongeye kubaha umwana mudushanga imiriwe bivanye naho mutumbereye. Twizeye kandi ko munezerwa n'ibiganiro tuguma turabashikirizaho, tuhanahana ivyumviro hamwe n'impanuro mu vyerekeye ubuzima bwacu. Uno munsi rero reka turabire hamwe ingene canke akamaro ubwoko dufise. Uno munsi tuzakuvuga hano mu Burundi. Ubushize twaravuze vyerekeye ingene abantu twese kw'isi dusanga ubwoko. Uno munsi rero reka dusubire twerekane ingene ubwoko ubu dufise hano mu Burundi batubwira Abahutu, Abatutsi, Abatwa, tugiye twerekane akamaro kacu. Mbega akamaro ko kuba umuhutu, akamaro ko kuba umututsi, akamaro ko kuba umutwa nakahe? Ngibi ivyo tugiye tuvugireko, ivyo tugiye tuganireko uno munsi muri kino gitondo. Jewe nkura narumva bavuga ko hari Abahutu, hari Abatutsi, hari Abatwa muri buno Burundi, hanyuma bakanakwereka bati naka urya umuhutu, naka urya umututsi, naka urya ni umutwa. Uno munsi rero maze guca ubwenge navuye niyumvira none bwa Burundi mbega akamaro ko kuba umuhutu nakahe, akamaro ko kuba umututsi nakahe, akamaro ko kuba umutwa ni akahe? Muri buno buzima turavye umuntu abeshwaho n'ibikorwa ashoboye gukora. Igihugu kiratera imbere kubera ibikorwa, kubera ubumenyi bw'abantu bwa bene igihugu, canke kigasubira inyuma kubera ukutamenya ubunebwe bwa bene igihugu. None reka turabire hamwe rero kuba muri buno Burundi dufise Abatutsi, kuba muri buno Burundi dufise Abahutu, kuba muri buno Burundi dufise abantu bitwa Abatwa, akamaro nakahe? Niyihe ntambwe Uburundi bumaze gutera kubera Abahutu? Niyihe ntambwe Uburundi bumaze gutera kubera hano mu Burundi dufise Abatutsi? Niyihe ntambwe Uburundi bumaze gutera kubera hano mu Burundi dufise abantu bitwa Abatwa? Niyihe ntambwe uriko arumviriza iyi video anyishure, yaze kunyishura wewe nyene, wewe uriko uraraba video nyimba bakubwiye bati wowe uri umuhutu, niyihe ntambwe umaze gutera mu rugo iwawe kubera uri umuhutu? Nikihe gikorwa umaze gukora? N'inzu wubatse, n'amahera waronse, n'iki umaze gukora kubera uri umuhutu? Niyihe ntambwe wateje umuryango wawe kubera umututsi? Nta nimwe. Uwo wamaze gutera iyo ntambwe anyishure ambarire. Mugabo uramaze gutera intambwe kubera ko wize umwuga wo kubaka, urazi kubaka inzu, warubatse inzu iwawe, hanyuma umuryango urabamwo, warubatse inzu ya kana karaguhemba amahera, hanyuma uribeshaho, uragura itongo, uragura parcelle, nawe urubaka inzu iwawe, canke urigisha umwana irakunda. Wariteje imbere kubera ko wize kuvura abantu, hanyuma uraronka akazi muri leta, canke uragira farumasi canke ibitaro vyawe, uravura abantu bakaguha amahera gusuma imiti n'ibiki sindabizi, hanyuma nawe uriteza imbere. Ariko none washoboye kuvura abantu kubera umuhutu? Washoboye kuvura abantu kubera umututsi? Washoboye kubaka inzu kubera umutwa? Wabishoboye kubera wavyize, wafashe umwanya uragira formation, hanyuma urabimenya, urabitahura, hanyuma urabishira mu ngiro, urabikora nk'umwuga. Ubure bwabo ko navuga dukwirukira. Niba dukwiye kugira ubwoko, ubu ni ubwoko tugiye kugira. Ubwoko nk'ubu ukavuga ati jewe mva mu bwoko bw'abaganga kubera uri umuganga uravura, ni umwuga wawe. Tuvuga rero kuva mu bwoko bw'abaganga kirumvikana. Kuvuze ngo mu bwoko bw'Abatutsi uvuze kuri uri iki? Abatutsi n'uvuye iki? Bimaze iki kuba uwo umututsi wewe? Uvuze ngo mu bwoko bw'abubatsi, uvuze ngo mu bwoko bw'aba-engineer, abambazi ingene babita, uvuze ngo mu bwoko bw'abarimu, kirumvikana. Muvuze ngo mu bwoko bw'Abahutu, ico kimaze iki?
buti jimva mu bwoko bw'abarimu kuko umwigisha w'umurezi nyuma ari gikorwa gifitiye akamaro abantu iyitiriro yowe nyine hamo ubwoko bizokumvikana ko hari akamaro ko kuba icyo kintu mva mu bwoko bw'abasitori cyangwa abungeri data wanje bavuga ngo batubwira ko batumwa n'Imana ngo ari abakozi b'Imana vuma wishyira mu bwoko bw'abakozi b'Imana numvise abantu bava mu bwoko bw'abakozi b'Imana nje numva ko ari abantu bamenyesha Imana bamenyesha inkuru nziza bubaka imitima y'abantu sawa ubwo n'ubwoko bwiza ngaha ndiko nderekana ingene ataco bimaze atakina ko tuzofa tungutse kubera aya moko batubwira baduhadikirije ko bugakura bakashaka kugira ngo nguri iki nakana nguri iki kugira ngo muri nubona gusa reka tumurize gatoya nyine cyo bari mukuru w'igihugu cyacu icyo nawe abivugako ntaba iyi video umwanya mutoya niba buri umuhutu ubwo buhutu bwawe ninda zoburya niba buri umututsi no ndabigire gute ego uravuze uti gende umututsi none ngirene mugiye bavuga ngo ndugwagwa nacavuga nti ndakunywa murakoze cyane mureje kwiyumvira neza umukuru w'igihugu cyavutse nawe nyine murabona ko ntabwo simbona akamaro ko kuba uri umuhutu n'akahe akamaro ko uri umututsi n'akahe avuze ati yimbwira uti urugwagwa naje ndakunywa ko ndanyutirwa kindi nyota mbariye ku rugwagwa rero nje ndakunywa hanyuma iyo dihere none mbariye ku mututsi akamaro n'akahe mumva neza kubwa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ati hakuba umututsi utuma urwagwa hakuba umuhutu utuma uba urwagwa hakuba umutwa utuma ibiharage barya hama bakaba bayi umutwa n'umuntu tujya kugira ngo rero umutwa bitwungura iki ubona ngo ati jimva mu bwoko bw'abadandaza kiza cyane twasanga ari ubwoko bwiza cyane ko umudandaza n'umuntu atuzanira ibidandazwa ibi na biriya ibyo dufise hano iwacu akagenda hanze akagira importation akabizana mu bwoko bw'abantu bari abantu beza kandi turabafise benshi kubera iki batavuga ubwoko tutabubona ngo abantu biyemeza bati jiva mu bwoko bw'abadandaza wanashaka urasanga n'umuntu afise impapuro zimuranga ko ari umudandaza ahanira muri obeyeri akaderwana bajya abantu n'ibindi bivuga ati twebwe tuva mu bwoko bw'abadandaza barangwa n'ibikorwa byabo none abatutsi barangwa n'ibindi aho tubarangwa n'ibikorwa ibihe umwuga w'ibihugu bashoboye nimba hari umwuga bashoboye ntitubona tubita abahutu ntitubita abatutsi cyo tubitirira uwo mwuga wabo ubura bifite icyo muri akamaro n'amakungu niyo yazatuzora tubwe duti turafisa ubwoko bw'abantu bitwa gutya reka tugende kubaraba tubasanga muri ibyo bikorwa nyine turafise ubwoko bw'abantu bitwa abarezi abarimu tuza gusanga ku gihe bariko barigisha abana b'igihugu bariko baratanga inyigisho bariko baratanga indero turafise ubwoko bw'abantu bitwa abaganga tuza gusanga bariko baravura abantu bariko barapima bariko baragira hane voilà nukuvuga rero acha kwerekana neza nta kamaro na kamwe barundi kazi ibintu batwometseko ni akamaro na kamwe bifise tuza kurondera ubundi bwoko nyimba tukeneye kugira ubwoko tuza kurondera ubundi bwoko bifise icyo tumariye n'icyo bumariye igihugu cyacu reka gatoya twumvirize umutama Nyerere aho hakurya iwacu muri Tanzania nawe icyo babivugaho abazi Kiswahili baradusigurira tuza twumve icyo yashatse kuvuga kuvyerekeye amoko reka twumvirize gatoya. Angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura, ni vizuri kukumbushana hivi, kwa sababu tuna vyama
na tuna viongozi, na hii si hapa tu, wazee msije mkadhani hapa tu, kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama, wananchi tuchagueni kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja, na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona naam hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbalimbali, na moja inaweza ikawa ukabila na nyingine inaweza ikawa dini. Wanaweza kujaribu kupata kura kwa kutumia ukabila au wanatafuta kura kwa kutumia dini. Sasa uongozi, kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga kuwa wana umoja wawe mbali mbali, si kazi ya uongozi. Lakini na hasa mahala ambapo bado hamjakoma, bado mumo katika jitihada za kujenga, wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Rwanda pale mwaka jana wameuana sana watu wale wazee, msidhani ni makabila mawili mbali mbali. Wanaitwa, kuna wanaitwa Wahutu na Watutsi, ni Wanyarwanda tu, ni Wanyarwanda, hakuna makabila. Kuna kabila moja tu pale la watu Wanyarwanda, wote ni Wanyarwanda, wote ni Wanyarwanda, lakini wako Wahutu, wako Watusi, si makabila. Kwa kabila lazima liwe na lugha yake. Hakuna lugha pale kinaitwa Kitutsi au nyingine inaitwa Kihutu, hata kidogo. Lugha yao ni ile ile Kinyarwanda. Hawana kabila, huwa na ardhi yake, unaita kule kwa Watusi na huku kwa Wahutu. Hakuna, ni watu wale tu, ni mchanganyiko, ni watu wale tu, umechanganyika, ni kitu kimoja. Lakini umepita uongozi, unataka kuongoza kwa janja, umewagawa. Murakoze cyane. Nyerere aravuganiza ati aho ubambere kavuga ku Abanyarwanda ati ntabwo kuburiyo. Arasiguraniza ati ubwoko musaza ubwoko abantu bari mu bwoko n'ubatezwa kuba bavuga ururimi rwabo. Mu Rwanda bavuga indimi zingahe? Nyarwanda. Mu Burundi tuvuga indimi zingahe? Ikirundi. Uteza gusanga kandi abo bantu bisangiye intara. Mu Rwanda intara zose zihari, indusanga abo Bahutu n'Abatutsi kuva na kera bari bacanga. Mu Burundi hani wacu indusanga intara musanga ari mucanganyiko, ari ubucangane uburyo ari ukabona umuntu w'umuhutu cyangwa umututsi rero n'umuhutu ugasanga bari mutumba umwe bagenda kumwe ugasanga ko nyine patantara tuziye batutsi gusa, patantara tuziye Abahutu gusa, patantara mu bisi yabisi kunyiniza. Kandi amaze kuvuga inshuro nyinshi avuga ati ibintu byo kuhagarara kuri aya moko utagira mbugura kabila iki nta kamaro na kamwe bifite atakugabura abantu, kandi ugabura abantu nako n'iryate yitwa kurunda gusubiza inyuma ko icyo cyumufashanije bwira mutera imbere muzogira ingufu mwisubiza inyuma gusa nta kindi. Reka rero ndabe ko Abarundi mwebwe Barundi naje ndi ngo mwese nishira mu ndikunda juve ndatanga critique kubyo umaze kumujoro nyinshi. Nta gihe na kimwe ku minsi mikuru za independence zande ntarigera numva abantu abategetsi bacu bavuga ngo Abarundi ngo twateranijwe n'abakava amahanga, ngo baje ngo baradupima amazuru, baradupima uburebure ntumbaze, nta mashatse kugira ngo none ko twamaze kubibona, ko twamaze gutahura ko ari bakava amahanga bateranije, tukabibona kuri independence tuko turibuka igihe tubirukanye. Cyese nebwawe bwari kundishiramo igihe tubirukanye bagasubira iwabo. Kubera iki Abarundi
bataciye bagira ati ibyo bikenya vyari byarateranije ko bisubira iwabo, reka abarundi dusubire twikundanire, dusubire tube umwe, dusenyere ku mugozi umwe. Ko vyaciye biguma bibandanya, tuca turumva ishano ryagiye kuba za 72, za 6 na kangahe, kubandanya 90 na kangahe, 8 na kangahe, vyabananije kubiri, kandi twaramenye neza uwaduteranije uwo ari we, kandi twaramwirukanye agasubira iwabo. Ikintu ni ndabona video kugira ngo dutahure neza, barundi duteza gutahura ko ataka ibi bintu bavuga ngo narasiguje mu video aheze, umutu gisigura iki, umutu gisigura iki, umutu gisigura iki, nta numwe arameze kuri ibyo. Mugo uvuga ati je mba bwoko bwa mupatsi umwubatsi turumva icyo gisigura, uvuga ati mva bwoko bw'umuribwa bw'abarezi umurizi turumva icyo gisigura, uvuga ati mva bwoko bw'abakozi b'Imana umukozi w'Imana turumva icyo gisigura. Video yavuba ndende, nibaza ko icyo nashatse kuvuga mwacumvise. Reka ndabasabe iyi video muze kuyisabikanya n'abandi, isabikanya n'abandi bagira icyo bayivuze ko, hama kaburi mushasha ndagusabe kandi subscribe cyangwa se abone ngaha hasi, hanyuma uze muragira commentaire, mugire mushire ko like wakumu kwa bleu mushire ko kugira ngo bibandanye bigira ingufu, hama muze muratanga n'ivyo namwebwe cyangwa muze ivyo mwifuza ko tubakorera ko ibiganiro mubishikirize navyo nyene, hama tugeze tubiganire ko. Murakoze muheza yiwe. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.